ishimwe kandi bongera umugisha mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Twese hamwe dushimye Imana twemereye kuboneka mu ngoro yayo ngo tuyishimire imbabazi zayo, twongere twumve ijambo ryayo uko twaje nk'uko yabitegetse ngo nyegeraniriza abakunzi banje abasezeranye nanje basezeranisha ikimazi. Murahaguruka tusome Izaburi ya 23 hanyuma tuce twibagiza Imana yacu. Izaburi ya 23 duhagaze twese imbere y'Imana tuyisome mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Amen. Ambyagiza mu buragiro bw'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Amen. Aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Untegurira neza mu maso y'abasi banje, wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Amen. Nukuri ibyiza n'imbabazi bizonkurikira iminsi yose y'ukubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe byose. Amen. Amen. Kandika ya 46 duce dusenga Imana. Ndongore mukiza Uhoraho, ndumwambukira mu isi, jewe ndi umunyantege nke rwose, wewe uri ubushobozi.
cyubahiro muvyeyi w'ubuntu n'imbabazi turagukengurukiye cyane mwami utwemereye uri muhingamo kuza imbere y'ibintu zawe tuje kukubwira urakoze kuko ari wewe waduhaye agakiza tuje kukubwira urakoze kuko ari wewe waturihiye imyenda turaje mwami kugushimagiza kuko ari wewe watugize ico turi ntacyo dufise tutahawe nawe kandi n'ubu nta nico tworonka tutagihawe nawe kuza hano ni wewe waturagiye kuza hano ni wewe waturongoye kandi watuzanye ufise umugambi cyo gituma dusabye ngo usubire uturabire munsi y'amaraso utweze aho twacimuye uduharire mwami Imana nzima maze iri koraniro turigire turabera nawe mwami Imana nzima ube hagati yacu kuko mukiza twaramenye ko tugirwa bera nuko uwera ari muri twebwe tugirwa bera nuko uwera yatugendeye none tugwaye kaze na karibu kugira ngo mwamushitse bijya bavuze ngo babiri canke batatu ni aho bazoba bakoraniye mu izina ryanje nanje nzoza bane nabo mbere waratubwiye ngo umuntu wese yibaza ko atariho ndi aba atizera ijambo navuze rero mucunguzi turizeye ko ari buri kuko ni wowe wabivuze turagusabye ngo urongore byose kuva mu ntango ushika ku iherezo mwami Imana nzima aho wari uri kuva mbere hamye haba impinduka none rero nuzuhindure byose hano kuko mwami Imana nzima winjiye mu rusengero ugasanga bariko bararuhumanya warahinduye ibyo ariko biberayo urahindura amameza urirukana abavunja n'abagurisha inuma databuja Mana ishobora byose cyo gituma tuvuga tuti n'aka kanya wirukana ibidahuza nawe byose muri twebwe bitsindwe muri kino kibazo maze Mana nzima ibiguhimbara byonyine biba ari byo bisigara mu bahungu bawe no mu bakobwa bawe habe ishaka ryawe riraguke mwami ibyo ugomba bibe hano nk'uko byateguwe mu ijuru kandi nutugaburire ibikwiranye n'ibyo waduteguriye nk'uko umuririmbyi wa Zaburi yabivuze nudutegurira ameza imbere y'abanzi bacu tukubone urishura ijambo ryawe utumanyagurira umutsima maze nuko tubiririmbye uduhe guhaga tukuriyeko urakoze mwami wibuka abatabonetse muri aka kanya abarwayi bakize abadende mu cyumba inkomezi abafise ibibazo babere inyishu kuko mwami Imana nzima tubigusabye byose mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu amen. Bana bahezagire mu byagire mwese turahanye kaze mu izina rya Yesu Kristo nkuko tumaze kuvuga mu gusenga twitegeko Imana yatwegeranije ariyo yatanze itegeko ry'uko twegerana iza ikabana natwe igakora ibikorwa byayo yateguye buri wese arorere kuyibona iriko iratugabanganya ibyankenerwa byose kuko irazi ibyo dukeneye nico gituma tuvise amahirwe ko twaje tuyitumbereye twaje dukoranye atazi n'intumbero zituzanye ariko dukoranye mu izina rya Yesu Kristo nuko mwese mugira umugisha mu izina rya Yesu Kristo dufise ishimwe rya Data Emmanuel ashimira Imana yamukirije umwana umuryango wose urabikengurutse kandi twabera twese turashimira Imana ko yishuye ugusenga kwacu bigakiza urya mwana nihabwe icubahiro ku bindi byose yadukoreye maze amashimwe yose agarurirweyo mu izina rya Yesu Kristo nuko turayikengurukiye kandi turifuza ko mwese mugubwa neza mukaronka ivy'Imana yateguye umwe wese isengesho ryiwe ni nk'iri rya Dawidi ati untegurira neza imbere y'abanzi banje umwe wese ati waransize amavuta mu mutwe igikombe canje kirasesekaye nkuko Dawidi igikombe cyo cyasesekaye niko twifuza ko nicacu gisesekara nkuko Imana yamutegurira ameza kiriya gihe naba ariko natwe bitugendera umwe wese yitege iyo Mana iyitanze nitanga bike iyitanze irasesekaza
tuyitege twese kuko yarasezeranye ko tuje mu izina ryayo izobana natwe. Ni ukuri byiza n'imbabazi bizonkurikira iminsi yose y'ukubaho kwacu. Kuba umwami yaduteguye, ko ari umwami yatuzanye, imbabazi ziwe ziri kumwe natwe, nizo yatugiriye, ni ukuri kwiwe nuko yaduhishuriye kandi nuko yaduteretsemo. Birakwiriye ko twumva ko yabiduhaye ubutakibitwaka, twabihawe n'ubushobozi bw'Imana. Amahoro, agakiza, imbabazi, gucungurwa, ibyo dutunze byose byavuye ku Mana, none yabiduhaye ubutakibitwaka. Nishimwe cyane. Umuririmbyi w'Izaburi ati, Data Dawidi ati, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe byose. Urifuza nawe kwamumereye inyonga z'Imana ibihe byose? Uko niko Dawidi yarahiriye kuzokwamakora icoma natwe bikaba ari umuhigo, ariyo ngingo dufata kugira ngo na ntaryo twamane ubumwe budacika n'Imana yacu, kuko niyo yatwiyujuje ko muri Kristo Yesu. Imana ibahezagire, twamana ubumwe nayo iyo tugumanye n'ibyo yavuze, tugumanye n'ijambo ryayo, tukagumana nayo, kandi birayihimbara natwe ntibiduhimbare ko kubana nayo arakunguko kadasanzwe iminsi yose y'ukubaho kwacu. Imana ibahezagire. Turaye kazi mwene data, twifurije mwese ibihe byiza mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Matayo kigaragaza dusome uhagaze Imana yacu cyubahiro ikwiriye gushima ibihe byose. Matayo chapitre 7 turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Matayo kigaragaza cy'indwi guhera ku murongo wayo w'indwi dusome. Imana ibahezagire cyane. Amen. Matayo 7:7 Bible iti, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugurirwa, kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa ugurirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana we musaba umutsima akamuha ibuye, cyane yomusaba ifi akamuha inzoka? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so mu ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abamusabye? Nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe, kuko ibyo ari byo byagezwe n'ibyo bavugishwa n'Imana. Dieu vous bénisse, mubyagire kandi Imana ihezagire ano majambo yayo dusomye. Umwami abahezagire cyane rwose. Dushimiye cyane rwose Imana ko yadutoranije kugira ngo tube ibikoresho mu maboko yayo. Nihimbazwe, nishimwe, abo kwiza nk'uko Mwenda Petero yabivuze ngo kugira ngo dukwize ishimwe ryaduhamagaye, natwe turi ku kazi ko kukwiza ishimwe ry'Imana yaduhamagaye. Icyo kitubereye Imana ihimbazwe. Bibiliya nibesha yavuze ngo uko mubona wa munsi ushizeho kwegereza, namwe mushize gukoranira hamwe kwanyu. Nk'uko Bibiliya ivuga mu Baheburayo 10:10, murahazi kuva ku murongo wa 23 n'uwa 24 n'uwa 25, hari amajambo meza ngo kuko Imana ari umwizigiro, kandi ko mubona wa munsi ushizeho kwegereza, namwe mushirize gukoranira hamwe kwanyu. Nuko natwe dukoranye umwami, nuko aba yateguye ibyaduha. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Amen. Ko hariho inzara, hariho ibizoyihatse, niko biba bimeze. Yaba tabyo yikuyeho bihari, inzara ntiyari kwibwira abantu.
yabayeho kuko hari ibyo kwihaza. Imana ishimwe. Hari n'inyota kuko hariho amazi yo kwizimanganya. Imana yabiremye gutyo. Hari ifi ntiyari kugira amanajwari, ibintu byo kuba mu mazi atamazi ariho. Imana yabanje kurema amazi hanyuma iremera ifi ibizotuma ibayo. Nuko Imana yabikoze gutyo kuko ikintu cyose gihari kiba gifise inyishu. Natwe dushaka kuja mu ijuru kuko hari abazojayo. Turipfuza kuja mu ijuru kuko kuja mu ijuru biriho. Amen. Nimba dufise inzara n'inyota byo kugororoka biriho. Amen. Imana ishimwe. Dufise twifuza tunezerwa no kuzosanganira umwami nuko azoza. Bishoboka ko Imana irema ikintu kidafise igisubizo. Ikintu cyose Imana yateguye yari igifitiye igisubizo cacu. Umwami ahimbazwe. Nuko ko twifuza kuzobana n'abera twumva tubishaka cyane. Nukuvuga ngo Imana yarateguye ko tuzobana nabo. Biriho tuzobana nabo mu ijuru kwa Mana. Umwami ahimbazwe. Kandi Bible ntibeshe. Yavuze ngo mubona wa munsi ishiza ko muzobona ivyo bintu biba nibyaramuka bibaye muraramike imitwe yanyu. Gucungurwa kwanyu kuzoba kuri hafi. Kandi ivyo bintu byose umwami yavuze byarabaye. Nuko umwami ahimbazwe. Gucungurwa kwacu burya kuri hafi. Amen. Umwami wacu burya agiye kuza. Amen. Bible ivuga ngo nuko nituraba mu biyonjorora ubugingo bwabo bugahona, ariko turaba mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Byanditse mu Baheburayo igice c'icumi murahazi. Umwami ahimbazwe ku murongo wa 36 na 37. Nuko abantu babimenye kandi umwami ashimwe yuko umwami Imana ibyo yadusezeraniye atabesha azobishitsa. Azobishitsa. Imana ishimwe. Ibyo duhanze amaso turindire ko umwami wacu azoshitsa ibyo yasezeranye. Nkuko yatanguye kugenda akora niko azokomeza. Abana b'Imana bava mu bwiza baja mu bundi. Niko vyanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice ca mbere ku murongo wa 16 weri kwa 14. Ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Nuko umwami ahimbazwe. Imana ishobora byose, yateguye byose neza. Cyo gituma yaturungikiye Eliya. Amen. Kandi Imana ishimwe. Ngomba ko muvyumva gutya, reka ndavuge gutya. Abatoranijwe hari umugabo yitwa William Marion Branham. Muramuzi William Marion Branham. Abantu bose bari baratoranijwe bo Imana yari yaratoranije isi n'ijuru bitararemwa, yabashize ku mutima yo nyene ko uwo mugabo ari ukuri, ariyo yamurungitse. Si ibintu rero vyakataraboneka dusumbije abandi. Habwa Imana yafashe les élus abatoranijwe, irabemeza yonyene mu mutima ko uwo muntu ariyo yamutumye. Ku bandi n'umuntu asanzwe mbere mubi bo muvuga uko bashatse, ariko kubatoranijwe. Amen. Kubatoranijwe n'umuhanuzi. Imana ishimwe. Kubatoranijwe ni Eliya. Imana ihimbaza kandi ishimwe. Imana yarungitse umushumba w'umunyamwizigirwa kugira ngo habeho ivangura ry'inkumi z'ubwenge n'inkumi z'ibijuju. Abandi bati twararonse Branham birahagije, twararonse birakwiye nta problème, ariko pour les vierges sages, ku nkumi z'ubwenge Imana yabibamaditse mu mutima. Imana ishimwe. Que Dieu vous bénisse. Imana ni nziza nihimbazwe. Umucunguzi wacu yaraje. Yaraje yikoreye ibyaha byacu, bandika mu gitabo ngo yamara nta muntu n'umwe yo muravye, yari wo guhugwa n'abantu bose, ari uko yishize ko ibyaha byacu kubera ububi bw'ibyaha. Imana ishimwe. Ariko ataravyishirako, Bible ivuga muri Zaburi ngo nakaranga bwami ubwiza bwiwe n'igitangaza. Amaze kuvyishirako ngo nukuri
ni zacu nimba yishize ngo nta yameze nk'agati k'akaronge gakuriye mu bugaragwa, nta ngo bose baramuhisha mu maso yabo, nta muntu n'umwe yamwifuje kumuraba, ariko kuri twebwe ni umucunguzi, kuri twebwe ni Imana isumba byose, twebwe twagenewe ubugingo budashira, hamwe n'abazobuhabwa bose bazizera uwo mucunguzi. Ariko abandi baravuze ko ari umwana w'ikivyagwa, abandi baramufashe uko bishakiye, baragera no kumubamba, ariko ngo icyo giciro Petero yigishije neza ku murongo w'indwi w'igice cya mbere, ngo icyo giciro ni mwebwe abizera mwakigenewe. Imana ihimbazwe. Bien aimé frère, ni ukuvuga ngo abatoranijwe Imana ibashira ku mutima ibyayo, ikaba ariyo iza kubibemeza ubwayo. Nimwabona umuntu atabishoboye muzomureke, ariko ababishoboye batoranijwe n'Imana isumba byose, Imana izobashiramo izobakangura byonyine ubwayo, ibakanguriye kuri ibyo bintu byayo byonyine ubwayo, izobakoma. Imana ishimwe, ibyandike mu mitima yabo, kuko ari isezerano yasezeranye. Umwami ashimwe kandi abahezagire cyane. Umuntu wese agiye gukira indwara, Imana ishyira mu mutima wiwe kwizera, ibigira imukiza, imushyiramo kwizera mu mutima kwishoboye gukiza uburwayi bwiwe. Byatumye hari umugore yari arwaye gutinya nk'imyaka 12, abandi bose bari barwaye izindi ndwara zitandukanye, bari mu bintu bitanu bibagoye bibababaje, ariko hariho umwe Imana yabishyize ku mutima, arirukanka akora ku mpuzu z'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo nyene umurindi w'amaraso urahagarara. Amen. Yesu Kristo ati hari ubushobozi bumvuyemo. Umukenyezi ati ni jewe nagukozeko. Yave une relation. Amen. Hagati yiwe hari ubufatane, hagati yiwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Abari bamukoze ko bari benshi, ariko hari umwe yararamukiwe gukira. Petero ati twagukoze ko turi benshi Senyeri, ariko hari umwe yamukoze ko yizeye. Imana yabishize ku mutima wiwe. Ce n'est pas gratuit. Est-ce que frère bavyumva? Si byari byo byose, ariko ni Imana ibishira ku mutima. Yabishize ku mutima uriya mugore kuko igomba kumukiza. Aranigana ibitakozwe n'abandi bagore, aragwana kugira ngo amushikire amukoreko. Nubwo Petero avuze ko amukoze ko benshi, hari waragenewe gukira uyu munsi. Uyo niwe yakize. Haleluya. Niwe Yesu yavuze ati hari unkozeko. Petero ati twari benshi twakurundanyeko, atoya hari umwe muri mwebwe, hari ubushobozi bwaciye bumvamo. Imana ihimbazwe. Ko niko habaye ubufatanye bwacu n'Imana isumba byose. Hayi in attraction, hari ikintu cyadukwegeye muri ino nzira, muri ubu butumwa bwiza tutosigurira abandi. Amen. Bodutuka, boducokora, bodugaya, bodukengera, ariko umwami Imana yadukwegeye kuri ibi bintu twizeye. Il nous tient, niwe tuzigamiyemo. Bazodutuka, bazotugwanya, bazotuvuga uko bashatse, ibintu byose bizoba, ariko nous allons persévérer, tuzokomeza, atari ku bwacu, ariko Imana yadukweze ifatanye natwe, izokomeza tujane gushika kwihereza. Umwami ahimbazwe. Ntagire umufurira azoca intege abandi aje kubabwira amakuru mabi, ababwira ibintu bibi. No, ntawe abazanye, yabakweze ishoboye byose. Umwami nahimbazwe. Yadukweze nyene. Imana ishimwe. Ntacyo turi cyo twigize, ahubwo byose byakozwe n'umwami wacu. Umwami ahimbazwe. Ndasubiyemo aya majambo y'Imana isumba byose. Umwami wacu ubwiwe, amen, yagiye asanga abagabo bariko bararoba, arabwira ati munkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Imana ishimwe. Hariho bamwe basigaye
hariho n'abandi baje, abo byari byanditswe mu mutima bose baraje. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Gushika naho umwami wacu avuga ati mbese mwe ko mutagiye. Petero nawe kuko byari inzitane byarabohanye n'Imana, ati none twoguta tukaja kwande ko ari ufise amajambo y'ubugingo budashira. Amen. C'était impossible de se détacher. Ntibyamukundira ko yigobotora ngo ave mu maboko y'umwami wacu Yesu Kristo. Ntibyashoboka. Imana ihimbazwe. Ntibyakunda ko yigobotora, ahubwo yaraboshwe n'imigozi y'Imana, abohewe ku by'umwami wacu amuzaniye. Imana ishimwe, yongera ihimbazwe. Kandi iyo Mana yaboshe Petero imubohera haba mu gahamo, haba Imana ishimwe. Hageze umunsi abantu bamubwira ngo tubakubite, barabakubita kandi barabababaza cyane, bati mubarekure, ubwo twabakubise twabababaje tubihanitse kuzosubira kuvuga iryo zina. Petero arabishura ati ariko mubona ari bikwiriye ko dufata abantu tukabarutisha Imana? Imana ishimwe. N'ubushizi bw'amanga bwinshi, Petero ati on ne peut pas céder. Sitwe twizanye, sitwe twiboshe, n'umwami yatuzanye, n'umwami yabituboheyemo, n'umwami yabitwinjijemo. On ne peut pas s'en défaire. Nicyo cyatumye abafrere bagera muri prison batangura kuririmbira umwami, kandi bapfunzwe batazira kwiba, batazira gufatwa n'ibindi bintu, ariko bapfunzwe bazira gakiza. Bageze mu gasho bakomeje ibya kagakiza, baririmbira Imana, bahimbaza izina ry'umwami wacu. Bapfunzwe bazira bya bindi nyene, kandi nivyo bakomeje. Iyo ni jeni baza kubopfungwa azira kwiba, mugashato subira kwiba. Bivuga ati nogira amahirwe nkavayo sinzosubira kwiba. Ningo nibankubisa, ariko bo barakubiswe baboheshwa iminyororo amaguru n'amaboko, ariko bagezeyo bakomeje kuririmbira Paul na Sila, bakomeje kuririmbira Imana isumba vyose. Bararirimba kuko atari ibintu bishizemo. Habwo Yeremiya we yavuze ngo mwami waranyoheje ndoha, waranjaniranije undusha inguvu, wansumbije inguvu. Iyo ngize ndaceceka numva umuriro waka muri jewe, nkumva atakindi kintu kiriho cyo bisubirira. Ahubwo Paul na wati erega n'ivyari bimbere inyungu vyambere ishano, byose navyimvire nk'ubuhombe kubwo kumenya ikibirengeye arico mwami wanje Yesu Kristo. Nasize vyose kugira ngo nanje mfate icatumye mfatwa. Imana ishimwe. Que Dieu vous bénisse. Niko frère Paul avuze mu Filipi 3 wereka umurongo w'indwi. Kandi Imana ishimwe ko iyo yabahamagaye natwe ariyo yaduhamagaye, itubohera mwijambo rizokengerwa tugumane naryo, rizokwankwa n'abantu bose tugume turi kunze, abandi bazocika intege tugume dufise ingufu zo gukorera umwami wacu, abandi bose bazoba abamodere tugume dushimitse kuko umwami ari we yabidushizemo. Imana ishimwe kandi habe icubahiro. Bien aimé frère, mumenye ko icyo umwami akoze kidahinduka. Nashaka abafrere babimenye uyu munsi, bamenye ko icyo umwami akoze kidahinduka. Amen. Aswerusi niko ba Moridekayi bamubwiye bati dushiremo ikidodo c'impeta yawe, kuko icyo umwami adomyemo ikimenyetso c'impeta kidashobora guhindurwa n'umuntu n'umwe. N'umwami Imana natwe yadushiremo ikimenyetso ca mpwemu yera, pour que personne ne nous détourne. Nagira umuntu n'umwe ashobora, Bibiliya ivuga ngo iyo mpwemu zizoba zisa kuburyo vyozimije n'abatoranijwe iyaba vyashoboka. Bien aimé frère, c'est impossible. Ntivyoshoboka ko abatoranijwe bazimira, umwami ahimbazwe. Ntivyoshoboka ko Imana ishimwe. Cyo cyatuma Imana dushira ku ikimenyetso cyayo kugira ntihagire umuntu n'umwe azodukevya ngo adukatishe aducishe uko acatse. Ntibishoboka. Umwami abo yatoranije bazoguma bari vigila, bahanze amaso ivy'umwami akora mu gihe cyabo. Umwami nahimbazwe. Ndifuza ko abafrere bamenya icyatumye dusomera amajambo, kuko handitse ngo musabe muzoronka, mudodore muzokugururirwa. Imana ishimwe. Murondere muzobironka. Ariko hepfo hati yamara ninde muri mwebwe.
yosaba se umukate hama akamuha ibuye? Ninde muri mwebwe yosaba se ifi hama akamuha inzoka? Mumbabarire mu vyumvi. Uyu mugoroba mumbabarire kandi ngira mpeza. Mumbabarire mu vyumvirize. Umuntu bozanira ikado ya anniversaire, umugore wawe akavuga ati mutwara kwije imyaka 50, none nagira ndamuzanire kado d'anniversaire. Hama bayizana iremereye cyane, wayifundurura ugasanga irimwo inzoka. Wewe wamushimira. Bavuga ngo merci chérie, ngo vraiment bantumye kubandanya kubaka yuzuyemo inzoka maheru nk'inzoka nka 10. Iyo kabikanura biyagambuka zone umusheri wawe arazanye ngo akiri kado d'anniversaire, ngo nanje nari ngomba kugushimira cyane ngo merci. Wo vyakira. Oya hari abanse guhakana, hari abambonye ngira bo vyakira tiko kwari mutama yobaza igituma bizanye. Ivyo biyo karigiye ko ari mutware twara tubana neza, yobaza igituma bizanye nkaba mu marwande bagamburuka cyane, yoca avuga ati merci chérie. Yani ko yocavuga je nibaza yuko iyo kado kino yirukana. Bo reka basi tugira amatora, abo yakira ni bande? Jishakura abantu bo yakira ikado yuzuye inzoka, ufunduriye neza neza uti je ugashusanga nibiyoka bikanura vyinshi. Je shaka bakirize abagabo bavuga bati je yo kadizanywe na madame Jeno yakira, nibakirize turaba abantu je ndabarabe mu bagabo je mbumenga ntamwe baranse gukiriza. Mbo mu badamu ngira harimo baragamburuka bo baruba, hari umugore yo kwakira ikado nkiyo yuzuye inzoka. Koleta niwe mbonye menga karijija aciye yanga nawe nyene. Urabona iyo kado mwayumvise, je nabonye mwayanse mwese. Epegi agira yakira pengira agamburuka cyane agira avuga ati je no shinda zitunga. Na ikendawe ko mbaze nindi nabonye atanu mwayemeye ngira ngo bya abari basinziriye mu bwongera bozemera. Hari nabonye bari basinziriye nge bo ca bemeriza kadezi inzoka. Tubasubiriremo nawe turabya. Okay, namwe yo yemera. Bo ivyo reko ndababwira burya mwavyumvise kandi biyengeye kurangiza. Umwami Imana yatugeneye umunezero, c'est un cadeau de Dieu. Ni cadeau y'Imana iva mu ijuru. N'amahoro biva ku Mana isumba byose. C'est un cadeau de Dieu. No kuruhuka bivuye ku Mana. Bien, Imana ishimwe. Ariko ibintu byose bibi hari umugabo abizana. Ni Satani. Au lieu de nous amener du poisson, il nous amène des serpents. Hakatuzanira ifi urya mugabo nuko mutamubonye muri Bible natanga ndamubonye nanje. Urya mugabo atuzanira inzoka. Hakutuzanira umutsima atuzanira amabuye. Ariko abafrere n'abasere bose banse kwakira iyo kado. Kandi yanditse ku izina ryawe ati ndakuzaniye malaria. Ninde yo cayakira? Bo baranse bose. Bien. Ubundi nawe ati ndakuzaniye kuribwa. Ninde yo vyemera? Hari umuntu avuga yakata ndayakira. Cet homme c'est ce qui nous amène. C'est le diable. Satani nivyo atuzanira. Ariko noneho abafrere bafise ubwoba, abandi barakira, sinzi biba bibafashe, mais il devrait rejeter. Bategerezwa kubita kubyigizayo iryo shano. Nurizanye ni mubi, n'ivyo atuzaniye ni bibi. Abera bagomba kuvuga ngo Imana ishimwe. Soma neza ivyanditswe bivuga ngo mumugwanye nawe azobahunga. Amen. Mumwirukane mufise ukwizera. Amen. Azobahunga. Kandi Bible ivuga muri Matthieu 10:37 ngo ndabahaye ububasha kuri scorpio no kunzoka, ndabaye ububasha bwose. Imana ihimbaza. Vous avez donné la puissance. Abafrere nta burenganzira na bumwe bwuko bemera ikado umwansi abazaniye mu vyiyumviro, mu bikorwa, mu mpande zose. Ils doivent refuser. Imana ishimwe. Ariko ingabire Imana itanga n'ubugingo budashira. Imana ihimbaza.
soma neza ivyanditswe. Biblia ivuga kwa Simeyoni, Biblia ivuga muri Luka guhera kuri verse 25, ivuga aya majambo meza ngo ararikwa na mpemu. Imana ishimwe. Yari yarabwiwe na mpemu twahaye hatangura ko atazopfa atarabona ujya mwana ataramuterura. Igihe kigeze abavyeyi bategetswe n'Imana kujana umwana. C'était un pauvre enfant. Est-ce que muribuka ko yavukiye mu bwato bwiwe? Burya muravyibuka ko atavyo bari bafise bamwambika. Mu bagore bose bari baje gupresenta ababebe harimo umugore umwe asa nabi anuka n'uruyoya ruri mu mpuzu mbi. Est-ce que abafrere baravyemera? Barabakene. Ariko mwendata Simeyoni arongowe na mpemu yera yaraje arakikira wa mwana ati nusezere umusavyi wawe amahoro kuko mbonye agakiza. Imana ishimwe. Uyo niwe abantu bose batangariye. Nta wundi yavuzwe kwa ayo majambo. Yari Imana isumba byose. Kandi uwo mpemu yararitse Simeyoni ngo agende guterura umucunguzi wacu. Niwe mpemu yaturaritse ngo tuje kwemera Frère Branham ko ari umuhanuzi, tuje kwemera Ewald Frank ko ari serviteur fidèle. Il est le même Saint-Esprit. Amen. Niwe yaturaritse kuza kwakira agakiza. Imana bamugisha. Kandi iyo ni un cadeau de cieux. Yateruye umucunguzi. Est-ce que abafrere baravyumva? Yateruye umukiza. C'est ça le Saint-Esprit. Ariko ni n'abafrere bo bemereye shetani aje kubabwira ngo uzohomba, uzogwara, uzo hama nabo ngo bakagira ubwoba ahubwo bagahinda umushitsi. Kandi Bible si uko ivuga. Bible ivuga ngo résister au diable. Résister avec la parole de Dieu. Mwitwaje ijambo ry'Imana isumba byose. Mumugwanye azobahunga. Niyo bahari abantu bari bakwiye kuba mu kirere ciza gusumba amafi ari mu mazi nabera bari mu ijambo. Niyo bahari abantu bari bakwiye kusanza amababa bakanezerwa gusumba inyoni ziri mu kirere n'abatoranijwe bari mu ijambo ry'igihe. Bari bakwiye kunezerwa gusumba inyoni ziguruka mu kirere. Bari bakwiye kunezerwa gusumba amafi ari mu mazi kuko nibimana yashize muri byiza. Bisumba kuba mu bicu, bisumba kuba mu mazi, kuba mu ijambo, bisumba kuba mu isi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abera bari bakwiye kunezerwa kubw'ivy'Imana yabashizemwo bisumba. Imana ishimwe. Bible ivuga ngo n'ikirere kizovaho n'amazi azovaho, isi n'ijuru bizokugwaho, ariko mu majambo yanje nta nakanyuguti kazovamwo. Kandi ayo majambo ni Imana yaduhishuriye, ni Imana yatwinjijemwo. Niryo jambo ry'agakiza kacu, niryo ngabire iva ku Mana Imana yaduhaye. Que Dieu vous bénisse. Yariko ko abera banezerwa kuri position, ku gihagararo Imana yabashizemo, bagashimira Imana bagahimbaza bati mwami warakoze. Est-ce que abafrere baravyumva? Uno munsi nk'umufrere Imana yotungira mu kirere akaza araguruka nk'inyoni yovuga ati ntimuzosubira kunyicyabasha, nzobasiga. Ariko yo banezerewe. Umufrere yatangura kuguruka kandi Imana irabishoboye. Akatana na Filipo yaramuguruye. Ya Filipo ntiyamuguriye frere. Umufrere yatangura kuguruka yoca avuga ati ciye nzoraba nyene baza baramfata. Uri nawe ati je mbere n'inzu ndazihevye ngiye kwibera muri Oseya. Kazuribere muri Oseya mu mazi Imana ikagutungirayo. Frere kandi Imana yatungiyeyo no mu nda y'urufe yatungiyeyo nasi. Yatungiyeyo nasi yo bishobora navyo. Mais s'il vous plaît, parce que nous sommes des êtres chers, ko turaba agaciro imbere yacu. Hakudushira mu kirere ngo iduhungishe, hakudushira mu mazi ngo iduhungishe, yadushize mu ijambo kuko risumba kuba hose. Amen. Umwami yarakoze, yadushize mu ijambo risumba kuba handi hose. Imana ibahezagire. Amen. Bose mumbabarire gose.
kandi muvyumve. Frere Jonas yagiye mu nda y'urufi afise iparole, sivyo vyatumye Imana imukurayo, sivyo vyatumye Imana imutabara. Abandi ifi zariye n'abingona zariye, mwumvise Imana yarabakijije, ariko wari afise ijambo yamukuyeyo. Imana ishimwe. Hari n'abandi bafurere batatu bo muri Daniel bagiye mu muriro, Imana ntiyabatabaye kuko bahagaze mu ijambo ry'Imana. Abandi bahiye, mwumvise yarabakijije, nta baraye bahiriye mu makamyo ngaho, none Imana ntiyabaretse. Ariko abari mu iparole, umuriro ucanwe ibiheta ndwi, Imana yarabakijije. N'intambwe ntizariye benshi, ariko Daniel we Imana iramukingira, acunzwe n'ijambo nawe yahagarariye. Oh, que Dieu vous bénisse tous. Ese shoma abafrere bakamenya ngo twaho nirizodukiza intambwe, nirizonadukiza umuriro, ahubwo rizotuzamura, rizure abapfuye, rizotubesha mu ijuru, tubane n'Imana, turirimbirwa n'abamarayika, tuzoba tubiheshejwe n'iri jambo twizeye. Umwami yarakoze kuri dushiramo. Wo gucaguza rero ati ndagutungira ibwoga mu ijambo canke ndagucatungire mu kirere nk'inyoni, uyu munsi wocagura kuba mu iparole. Ubwira ati ndakugire president de la République, tureke uburundi mbere tugire president de la République française, canke tuguhe Etats-Unis uyitware. No kuba mu iparole ni kihe wotora? Sini wotora kuba mu ijambo, notora kuba mu iparole. Bazoguma bavuga Trump hama bamukure canke apfe yibagirwe, ariko abagororotsi uyu munsi ntimwavuze David, abandi bapagani babami ko mutabavuze, mwabahoye iki? Nuko batari mu iparole. Imana ishimwe. Nimwavuze Frere Abraham, Imana ibaha umugisha. Yavugiwe iki? Nuko mu gihe ciwe yahagaze mu ijambo ry'igihe. Yesu coma bere bakamenya ko aho Imana yadushize ni heza, nitukahave. Imana yatuzigamire, iturindire mu iparole, natwe tuzigame iparole gusumba uko twobika amadolari n'amazahabu. Muravyizeye? Abafise ijambo umwami azoza abatwara. Ariko abafise amafaranga mwumvise ngo bazogenda, abafise amadolari n'amayero mwumvise ngo bazobatwara, hari igiturire bazotanga. Ariko abafise iparole umwami azobazura. None imva z'abatunzi nizoba zicugaye, izabera bapfuye bakenye bizeye iparole nizizoba zugurutse. Mbese zugurutse zo muri Mateyo 27, hugurutse z'abatunzi, hugurutse izabizeye. Nico gituma nshimira umwami wanje kubona yarashize mu iparole, yangize umutunzi asumba abandi batunzi, yangize mwiza gusumbya ubwiza bwose. Imana ishimwe. Nico gituma kuba mu ijambo bihagije, birahagije frere. Est-ce que frere bavyumvise? Que Dieu vous bénisse. Mani bamugisha mwinshi. Kuba mu iparole birahagije. Iyaba frere bari bagize vote uyu munsi bakagira amatora bati aho twemeye kuba, gusumba mu kirere, gusumba mu mazi, gusumba ku isi, ni mu ijambo ryawe mwami. Nzoribungabunga narizigame, kuko iryo niryo rizotuma abapfuye bazuka, rizotuma abari ku isi bahinduka, rizotuma ubusaza buhera. Si ijambo mwizeye, rizotuma urupfu rucika zero. Niri parole twizeye, rizotuma ubusaza buhera. Dusaza tubona, dusaza umuntu yarameze neza, ngo amenye ariko arandya, ubundi ngo amaguru arandiye, ubundi ngo nkunda ndaribwe kubera ubusaza. Ariko byemeye ngivyo bintu asi hano okay bien. Bisavye ngo abafrere bavyumve. C'est la seule chose précieuse, ijambo niryo kintu c'agaciro Imana yahaye abatoranijwe kugira ngo isaha yaryo igeze bayerekane ko bari abantu badasanzwe. Bien, reka nsubire. Hari umuntu umwe, abavyeyi bamwe
bari bafise umwana hama barapfa, barabatunze cyane, hama bapfuye bamusigaranye akantu katumye batunga, karakabuye gakayangana. Abantu bose bakipfuza kumwiba, abari bakazi bifuza kumwiba ku kabuye, akagenda kubura mu ibarabara avomera abantu, ari umuntu w'umutimba, ikazi, ari umukobwa, ariko kakabuye akabize gute. Abantu bose sengeye kubera ku kabuye baca bakira, bakamuha amamiliyaridi. Abandi adugije ngo batunge baca batunga, bakamubya Imana ishimwe. Hageze igihe ubutunzi bwarabuze, ahubwo asanga kakabuye bamuhaye kamugira umwami w'abatunzi bose. Yarabayeho atazi ico kamaze. Uko niko twigisha abafrere kugira bamenye ko ijambo Imana yabahaye niryo ryaciyemo kabiri ikiyaga gitukura. C'est cette parole que vous avez. Amen. Niri jambo mufise ryaciyemo kabiri ikiyaga gitukura, Abisirayeli barambuka. Ryaciyemo kabiri Yorodani, ryarasenye impome ziye. C'est la même parole. Iryo jambo Imana natwe niriragimuka. N'abafrere barikoreshe nabigishije ngo musabe muzohabwa. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Comme abana b'Imana isumba byose. Amen. Murondere muzokugururirwa. Comme ufite parole, rien n'est impossible. Ntabidashoboka. Rien. Nengera abafrere bicara ngo mutekereze mujunjirike ibitugu imbere y'abantu babi. Vous avez la parole, vous avez la puissance. Erega mufite ijambo ryaremye isi n'ijuru. Amen. Sike muravyize? Mufite ijambo ryaremye isi n'ijuru. Amen. Kandi Petero ati ubwo nibwo butumwa bwiza babashikirije abahanuzi n'abavugishwa n'Imana. Ni ijambo ridahera ry'ibihe bidashira. Amen. Amen. Byari bikwiye ko mu bafrere habaye ikanguro kuko batwaye ijambo. Ariko mumbabarire, yaba hari umufrere yaje yambaye ikoti miliyoni 100, mwari kumwicarika hari inyuma kabembe. Bavuga kamembe. Abantu bambaye ibinyango beti baje Rome mubigizeyo nicare jenyene yagara ntitwamukira. Yaba wo yambaye ikirato cyo miliyoni 50 z'amarundi naho nyene ntitwamukira. We nawe mbwira ugiye ukamusitara ukamuhonyora yambaye ikirato gifise isonga ry'inzahabu. Yo bireka bikijana. Oyambwira ko bereka bikijana ngo n'umufrere yambaye ikirato gifise isonga ry'inzahabu honyene ariko kazaba ari ku mutwe gusa. Ucuje wenda mu mutsite kugondo nibwo kayo habaye. Sinzi umunsi umwe waje gusega yambaye ikirato gishasha aca honyora mu masasha ageze muri bya byo. Arahoje mu masasha kugira atambuke kugira hama arinje muri asambwe hari nga. Voilà. Yari hakara agacikira taci. Fako mu mutaku. Cyari kiratatu kwicisha muri bivyondo. Yaciye yambara isashe ageze hajya hama aratambukira mu isashe yaduze kuri asambwe aca yikura isashe hama sohotse je namonye asohotse aca comeka isashe kugira kamemeni. Namwe muravyumva. Kandi ntabwo ndababwira ngo mbona nabona. Kugira frere baravyumva. Yaba ari umufrere yazanye nk'indege akivuga ati ibyo byone mwahonyoye mwese mubanze koga kugira ngo mungire mu ndege. Haya maca bagurukana bashikane muri ville canke akagati kuri birato mwese abinjira. Iko numvise undi mudamu yagaze kuri campus mutangabwira abandi bakobwa hari ifite ati ndabasabye mwabakobwa mwese uza yinjira abanza kuri birato vyiwe. Bashize mu modoka arabajana baramubaza bati none ibi byagufashe n'ibiki ko ututegeka kuri birato. Nawe ati mwabakobwa nimurata kubagabo ntavyo munsi umugabo yarandi umutima iyi niyo yacitse indaro yandira imodoka niyo ndaramo. Urumva ubona ubwarubwishi. Imana ishimwe yarakoze kubona yaduhaye ahantu hazimvye gusumba ahandi. Nifuje ko Imana yugurura amaso yacu kugira ngo mubone ko aha mwicaye ni ikigereranyo cyo mu ijuru. Ikigereranyo cyo mu ijuru.
nta muntu n'umwe Imana yemereye ngo azopfe kubahonyora uko yishakiye gushika naho Biblia ishaho ngo niwagenda gutanga ibimazi uri n'ibyo upfa na mugenzi wawe ubanza usige hanze mwitunganye hama winjire mu ngoro y'Imana avec un cœur touché. Ntabwo yemerewe kwinjira abantu bamwe b'indaya abandi b'imborerwa abandi b'ihumane abandi b'ibipfamutima. Hinjira abantu basabye ikigongo Imana, hinjira abantu biyejeje baje kurondera Imana. Imana ishimwe. Eske murabyemera? Frère Fidèle yadusabiye mu masengesho ati erega abatemera bose ko ari hano ntibemera n'ijambo ry'Imana isumba byose. Siko yaturonga tubwira. None abafrère nimba bemera ko ari hano ni iki kibemereye? Esaïe chapitre 1 verset 17-18 handitse ngo ni iki cyabahaye uruhusha rwo gupfa gukandagira mu ngoro y'Imana isumba byose. Una parodwa bakwiye kuzura igitinyiro iyo binjiye mu ngoro y'Imana isumba byose. Sano bakunda guterura inzoya tuzisimbagiza tuzirabaraba umwe amuhereza uwundi undi amuhereza uwundi. Sano kuza abantu baje kugira amanyanga ni fraude. No, ma maison c'est une maison de prière. Na Imana yateguye kutubwirira ijambo ryayo ry'agakiza kugira ngo abaje bose bitunganije baze Imana ibaheze. Frère Branham ashizeho navuga ngo n'abana barira mubigizeyo kugira ntibahave bababaza mwemugera. Birateye ubwoba. Nashaka abafrere bavyumve kuri mugoroba bamenye ngo Imana yaduhaye ijambo rizimvye ry'agaciro k'ibihe byose. Amen. Iryo jambo turifise nk'ikiziri ku mutima kidashobora kunyiganyiga. Turifise n'ubutunzi bwose bwohera n'ibyo twambara byose bigahera n'abagenzi bose bagahera n'abakuru bose bakatwanga. Tugifise ijambo Biblia ivuga ngo azoza dusahure. Amen. Atujane iwe. Amadini azotwanga, abapastori batugwanye. Ikintu kisuma ibindi. Garde jalousement la parole de Dieu. Muzigamane ifuhe ryinshi. Ijambo mwashikirijwe niryo jambo ry'agakiza kacu. Ntimurivange n'ibindi vyimviro muba muritituye. Nimwemereye impemu zose muba mubitesheje agaciro. Mwakira n'ijambo umutima ukunze kugira rikore muri mwebwe ribe riryoherwe no kuba iwacu. Ndabivuze mu mvugo y'abongere murambabarira. Kugira ijambo rinezererwe no kuba iwacu n'iryahagera risange hari ikaze. Imana ishimwe. Risange hari umutima warihaye ikaze maze ribi wacu riguwe neza uko turirindiriye ngo nizosubira inyuma ubusa ridakoze iby'Imana rirungitse gukora. Ese icoma abafrere bakamenya ngo dufise parole, dufise urufunguzo rwugurura inzugi zose z'imihezagiro yo mu ijuru. Nitwangane n'ijambo. Abacumuye n'ibihane, abakoze ibyaha basaba ikigongwe babona ingene basubira kumvikana n'ijambo ry'igihe. Abatagwananya n'ijambo ry'Imana bazora umwezagiro w'Imana isumba byose. Umwami ashobora byose abahezagire cyane. Ibyo dukora byose sans la parole c'est rien. Oui ou non? Tudafise ijambo. Est-ce que abafrere barabyumva? Yaba twa dufise piano tuvuza n'amaguru n'amaboko zose ariko twizeye ubutatu zotumara iki? Byo tumara iki? Frere, yaba dufise abantu basengera ngaha nk'imiliyoni 30 twarubatse tukajabuka n'irukoba hose no muri pili yabo bubatse urusengero rwacu ariko twizeye Maria ko yagiye mu ijuru adapfuye. Byo tumara iki? Oya ni munyishisho byo. Ariko noneho chaque âme sauvée. Ubugingo bumwe burokotse bungana n'abantu ibihumbi 10,000 monde. 10,000 monde. 10,000 ni kuvuga abazungu n'abahindi n'abarusiya bose bateranye bose bo kwisi incuro ibihumbi 10.
basumbwa n'umuntu umwe ahagaze mu ijambo ry'Imana. Ku Mana mufise agaciro kadasanzwe. Ndabatakambiye none ku mugoroba mu kurangiza, abazoza muri assemblée kumviriza ubutumwa bwiza bazozana n'umutima ukunze. Abazokumviriza retransmission babihe agaciro kabyo. Amen. Abazokumviriza predication ya Frère Branham nibayumvirize nk'imiziki ya Bob Marley na Lucky Dube, bavyumvirize nk'ijambo ry'Imana Imana yadushikirije. Amen. Les jeunes, les vieux babe engagé ijambo ry'Imana yadushikirije bari hagaciro nkako ryabahaye. Imana ishimwe. Ndabiginze n'umutima wanje wose bose bavyumve no hose babimenye ijambo ry'Imana nirihabwe agaciro ribereye mu mitima yabo ryateye iteka bose. Nta avantiriye tugomba muramba barengeye kurangiza, ariko abavantiriye nibahagarike. Hari abavantiriye bazoza kuturirimbisha indirimbo batateguye, turabahagaritse mu izina rya Yesu. Baraturimbisha izo bitondeye banazisengeye. Abavantiriye badiakre bazoza kuduhagarara imbere batasenze nibahagarare, nta gaciro bafise. Abantu bazoza kuvuza ibicurangisho batibutse bava muri mekaniki Kizaret baze basenze Imana, kuko ibi twavyeguye Imana isumba byose. Abapastori badupresha baje gutomboza nibahagarike, batubwira ibintu bahawe na Mpwemu Yera, batubwira iby'Imana ngo nuko rero turi hano. Niko Korneliyo yabwiye Petero ati turi hano mu byavuze n'igice cya 10, turi hano utubwire iby'Imana yagushize ku mutima. Desavantiriye mu ngoro y'Imana stop nibahagarike. Nta bafrere dushaka bazoza mu ngoro y'Imana batanasabiye abakozi b'Imana, jamais nta gaciro bafise. N'abasere na bamwe bafise agaciro batagiye ku mavi imbere yuko baza ngo turasabye mwami uze kuduhezagera muri assemblée. Barundumuka bava mu bigori no mu muguruka biruka batumuka ngo tugiye muri assemblée, bagashika bahemagirika batanasabye Imana isumba byose bati turagomba ko iri ari gakoraniro ni watugaburira ndamukiwe nanduze ku mivyo kurya bibiri. Azi umutima w'abafrere bakwe baba hagaciro ivy'Imana yadushikirije mu gihe cyacu. Abavantire nibahagarike nibo batwononeye ibintu, bazoza kuvuza piano bace bibuka ko bari hiyo baduma nk'inzuki nimbara bavumbi bace batangura kuduma babivuze nabi biduma bityo tugira ingorane kubera batarisenge. Il faut prier, faut ko mumenya ngo umuntu azotuma ko agende kukirimba kwa president bazomwe baramwemvise yitegura ibihe birebire. Tangura kwaza madamu na no kwambara inzite zotuma president anezerwa. Mbega ibirato nzo kwambara kugira umugore wawe we yo kwibagira gusigira ibirato ugiye kukirimba azi unukiye president bacha guca umutwe yo vyibagira nikoti yo isuzuma ati uragorora niko urakumbura ugende mukunda kwandikira amenyo ntuze kutura yanikira nawe nyene yo kubwira ati ugende mugabo uzogaruka amahoro uzovuge bike ndazi gukunda gutera induru uvuza induru saragwika urakumbura utekereze mugenzi uzogarukane wagabanye natwe tuzuci dutekereje agakota kakamesa nakarata kagasiga ibisokse byanuka yofuma bimarira mu icupa rya parfum hako bizonukira mu gihugu. Hamare washikayo abonye ugarutse ati wabishoboye atego nabishoboye kabisa mbere ngiri niba hasha y'amadolari adamba aho vyo ari sawa niko abafrere tuba tuje kugabana tuje kwa Mana isumba byose, tuba tuje kwa Mana mwijambo Imana yadushikirije. Abera bakwiye kuza bose bari angaje bazi iyo bagiye ko bagiye mu ijuru. Eske baravyumva abafrere? Reka tuba tuje mu ijuru frere, muravyize hano tuba turi muri atmosphere celeste mu kirere, tuba turi ahantu ho mu ijuru kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Bose bakwiye kuraba ko ibintu bajemwo babihaye agaciro bibereye. Oya nzonda gutumira muri mariage y'umukobwa wacu haje bosi n'imiduga hamucuza na gwaru
banga gukinga uzorokanyaga uvuze n'isoni ngo haje ministre de relations extérieures, haje na directeur général, haje n'abatunzi bo kwisi bose bicaye nawe ngo ndakubwije kuri no muri komite ntaranavuga muri komite abajejwe sekirite bazovuga ati toka utangura n'ipantaro washize mu ishesheti kugira pedala ndiriyibye hamucurura ngo naringe mu rubanza nane ngwe ni grand frère bazovuga ati toka kure nawe tukwese niko abantu bameze no mu iparole ntibadusabye kwambara vyiza badusabye umutima uri engagé ntabwo badusabye ngo tuze twese tuzoca tugurisha amatongo tuguri mu nzu sibyo bavuze bati tuzana imitima imenetse yizeye y'ukuri baturiye kuzana amakinga hano batugarika ati imitima yanyu iziri angaje hayiro bafise inzara n'inyota byo kugororoka bibiliti abo bantu bose bari baneze no kudakumviriza iby'intumwa zigisha umutima wabo uri byo Imana ishimwe musabe muzoronka mudodore muzokugurirwa abafrere batiza kuba angaje mu byo bajemo bazi ko source de revenu abutunzi bwacu bwose ni mwiri jambo twahawe n'Imana isumba byose iri dufise risumba amadoktora risumba ubutware bwose bwo mwisi risumba ubutunzi bwose bwo mwisi iri jambo mwahawe n'umwami murari agaciro kacu Imana ishobora byose ibahezagire ubone ibihe bidashira merci maguke twishime ko Imana isumba byose icyompa abafrere bakamenya ko ari bituma duhabwa iyo bituma duhabwa ibyo bituma twugurirwa amen hari sheke umwami yanditse yayandikiye abari mu iparole kugira abamaze kugera mu ijambo babizigirwa buzuze ko ibihuje byose n'ibyo bakeneye Imana ishobora byose icyubahiro n'inganji bibi byayo irabyandike mu mitima y'abatoranijwe baha agaciro kabereye ijambo ry'Imana kera naremetse Yesu bingoye byose namukoreye ibyaha byatsinze hamwe namubonye ariko tumenye yuko ari jewe kandi kesangizwit menye ko jewe abambiwe sangizwit kandi kesangizwit Imana ibaheza amen
dusaba Imana isumba byose guha agaciro ijambo ry'Imana ryamuhaye agaciro naryo. Nagira umuntu arifata minenegwe, ariko tumenye ngo iyo dusabye turi mu ijambo turahabwa, iyo tudodeye turi mu ijambo turugururirwa, ibyo dukoze turi mu ijambo byose Imana ibibamo. Umwami ashobora byose naduhe guha agaciro ijambo twashikirijwe mu bihe byacu. Umwami abahezaje cyane, byatugororotse kandi Imana yera, ndagushimiye cyane rwose byumva mutima ijambo ry'igihe waduhaye ni rya rindi nyene ntirahinduka, iryo ryaciyemo kabiri, ikiyaga gitukura, iryo ryagaburiye manu Abisirayeli, iryo ryabakingiye izuba ku murango ribakingira n'umwijima mu ijoro, ni rya jambo nyene ryabagaburiye manu ribaha n'amazi yo kunywa avuye mu rutare, irya jambo ryabinjije Kanani risenyuye impome z'Yeriko zose, ni rya jambo rimwe ryabazigamye bagatsinda intambara barifise, bagatsinda abami, bagatsinda abasinzi y'ingabo barifise, ni rya jambo ryazamuye Eliya, ni rya jambo ryajanye Mose, ni rya jambo nyene ryahaye ubushobozi abatwitangiye imbere, iryo jambo natwe twashikirijwe. Haranditswe amajambo ngo abaryumvise bose ntibarivange n'ukwizera ntaco byabafashije, ariko Mwami nanjye ndakwinginze uduhe kuriha agaciro karyo, turyizere n'imitima yacu yose. Uzokoze mwaguhezagire, uduhe kuribungabunga, kurizigama neza, rigubwe neza mu mitima yacu twebwe abaryakiriye, turifate nk'ijambo ry'Imana koko niyo rizokorera mu mitima yacu twese. Urakoze, ndakwinginze ngo abafrere ubibagabiye kuri mugoroba nabase mu izina rya Yesu Kristo, babihabwe bose bagacira ijambo naryo rizobaha agaciro. Mwami urakoze, urakoze, turabyakiriye, turabyizeye, bitubere umugabane, bitubere ubutunzi, bitubere icibare tugumamwo gushika ku iherezo, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Mwami Yesu abahezagire, abahumugisha mwinshi mwese. Mwendata Fidel naturagize Imana isumba byose, mu majambo abiri gusa azabakoze. Imana mwezagire, murakoze. Data wera, turagushimiye cyane kubona utwitwararika rwose mu kuduha ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe turaryakiriye n'imitima ikunze Mwami, ko muri data bigusabiye natwe ko tubyizeye, kandi Mwami wewe nibona mu mitima muheze utugirire nk'ubuntu bwawe bungana. Tugiye kuva hano duherekeze, tujane nawe kandi tujane Mana nzima no guhumurizwa gutangwa ijambo ryawe, tujane no gukira kubiye kuri wewe, kuko misozo y'iki jambo ryama rizanwa kudukiza, rizana kudukiza imibiri no kutubuza kumanuka kuja muri rwako. Kiza imitima yacu yo kubwira ijambo, kiza n'imibiri kubwira ijambo, uduherekeze amahoro, tuzabuke amahoro. Mwami mwiza Mana y'urukundo, uheza niwo waciyemo, uduhe amajambo tuyahabwe, uheza niwe bose bari hano, twese uduhezagize umugisha wo guhagarara neza mu byo tumenyesheje, bibe ubuzima muri twebwe, kuko ari mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu tubisabye. Amen. Amen. Mwami Yesu mwese abaherekeze, mwese muha agaciro iminsi yose ijambo ry'Imana isumba byose, ibyanyu bizoheza bigende neza byose. Maranatha.